no muhira ndi muto narasara jo nari mwana kubagana ngira ibintu byinshi ebana je nakubitwa nka 3 ku munsi d'abord mu gatondo nabanza gukubitwa muhira parce que nanka kuja ku ishuri kandi nka kuvyuka papa kabanza kunkubita ngira nemere saa sita nka kuryama kugira sieste bakabanza kunkubita nkaca umva urana vyo ndi vy'umwana ugarana mu cyumba kugira ryame akarira akaguma kubita ku muryango baca mumva arahoze mugaca mugura mugasanga aryamye hasi kwera yarushe no kurira saa sita mu va muri 3e gushika muri première wa mbere no mwishure muri examen wa mbere donc muri classe exeta njana naye wa mbere no mu nota y'ishure genre premier trimestre deuxième njana wa mbere c'est trop bien yabaye wa mbere muri exeta kuri international apana hamwe je niga kuri akora primaire dokinama canke lycée ya international rero ngeze muri premier bagera gutora umudoyenne w'ishure umudoyenne batora mu badelege hitoza abadelege ba ma classe donc bona ritoza hanyuma mu badoyenne abantu batora bari abadelege n'abasudelege bo kuva muri 7e kuduga rero hageze ko nitoze ndibuka twitoje turi abantu bane donc abantu kuva muri 7e 8e 9e 10e ntibaza abantu ba muri terminale mais mona baramuzwa natama shawubira ko la moitié amajwi nije nanda yafise la moitié andi majwi abo batatu nibo yasangiye cracket tarabadoye nuko nyene and then ivyo bintu n'ibintu byose agenda camwe bituma nje imbere y'abantu bikumenyereza abantu uvugana n'aba directeur ni wowe uvuga ijambo kuri diplome ibintu byinshi confidence iraduga bandahejeje uko uriyumvira yuko ivyo bintu vyo biri mu vyagutumye ugira confidence yo kwitoza mu bamisi ni giki catumye ubona yumva yo kwitoza mu bamisi ubanje arakaze arakunda amashure nashaka kwabwira yuko je gushika muri première muri première ndi muri terminale ubanje yaraza kuri proclamation yabahagaze nta numwe abakiza muri proclamation yibona muri première je mona naraba Miss Burundi ewe imyaka yose n'abavyeyi banje turi muri salon ngaguma mvuga je veux devenir ça parce que je narakana ukonze cyane navuye ko ntakura j'avais un problème yo kuvyibuha yo kwa problème c'est normal non oya nukuri hari igihe ubona yuko uyu mwana ntari ko umugabo bo amurose none ko oya narakuze muga ntarangwa mugabo hari ibindi bintu bica biza vyongerako ibi ni bindi syakoze hi my people bon okay abantu bambwiye ngo muratangiye kundambirwa ku ma ekra yanyu you stay there ntahonja nyaka nica irakwiye ndatold that I'm back to stay now yo mana murarushe yo abantu mutakoze atari hondi yewe ingene mona warda ariko biri bizare kuguhamagara mona warda mugabo anyways ushamamagara gute Simona anyways swakomsi uguruga ngo ari muntu yakubwiye ko yakurambiye ngo singo nguma ngo ama video yose ngo basacha babona jewe is it a bad thing So guys, welcome again kuri Agatech ni Dada Darli bivaye na hunzi canke Darna canke izina rya yose nyita canke Mama WY uko ariko kose nyita izina ni giwawe ndagarutse kandi abazaniye bishasha murabizi kandi murabizi bien Jesse nkora ibintu abandi bantu bamenyereye nzanzanye ibintu bishasha vy'umwotsi nk'abakobwa b'umwotsi nk'abana b'umwotsi bakabasa neza ngira ariko aranda abantu bamenyereye muri ibi bintu oya ndiko nimvye Mama WY yapfuye ryari mbasiye bari kwita okay bashaka ndabwira yuko umugenzi wanje atari umufana wanje ndabaye desi arega nawe umufana wanje ndakuri indirimbo zaje kuva kuyambira shako ya nyuma muga jewe pour mago kugira nisigure c'est pas contre toi c'est parce que j'ai tabiganiro ndaba en général so yabandi muri iri vyose buraba indirimbo zanje indirimbo ni 3 minutes ibyo bintu byanyu bya 15 minutes 30 minutes turaruhaje je baleta urumva ushaza kubwira abantu barabe kiganiro bakireke uraza kuruha ani barani babikunda meje nduha ningoga umutwe I can't keep up by the way no musikiganiro kiza kuba kiryoshe kuva kayina komenda mbwira ati dukore nk'abajournaliste no muri iri vy'umuga ntibiza gukunda we friend and wherever we are we friend bon nibaza ko atamuntu amavuga ngo abatamuzi like hari umuntu atakoze barahari okay ipresente rero ko atakoze nitwa Mona Walda Kaneza niko avyeyi banyise hanyuma umuziki ukaba wanyise Mokenzi ego fisi imyaka 28 nzokwiza 29 uyu mwaka muri November ndiko ndabaha amadetail menshi mudakeneye mwambare ni present ndi umwana wa kabiri mu bana bane ego babakobwa gusa hanyuma iki kindi nkaba nubatse niko rashaka nubatse bon je dukora kano kizigaragara what else
ariko iki uri umuririmbyi umuririmbyikazi uri vyumwe urandika avant yo kuririmbana nari umu influenceuse n'ubu narabandanije uri n'umwanditsi w'indirimbo bimaze kunshikira nkanakina nka umu actrice ntabindi we tubandanye so mwamubonye ni Mona Walda kandi ndababwire nta muntu ampaririza nibaza ko ikiganiro ca mbere ukoze kuva baye mariye amin mariye mw'isengero nico kimwe shirindwa mbere nari mariye bon vuze mw'isengero wambaye ikanzu yeruberewe kugira twakubonye gusanga atacyo bwakore ndi ma SVN you don't know abantu bose ni Rwanda bime ibiganiro. So guys sije nabatumye ntimba bagenzi n'abastar abo nibaze kushavurira uyu ndamwemereye kubera nta kiganiro ari bwankoresha donc abandi bose hanyuma usini umugenzi wanje ifoko mutahora ko umugenzi wawe hari urashaka kugira effort umva nayigize mbabarire abona vyimye vyose pendant peut-être même les 2 dernières années c'est parce que j'ai remarqué ko baguma gukoresha ibiganiro kaguma kubaza bya babitwike nyene n'abantu gasaba bakurambiwe donc nacera biheba. So guys abaravyiganiro na Shani Queen ikiganiro na Zayn ikiganiro kivuga ngo umwigeme kuri YouTube umwigeme inyuma y'amakamera muramuzi nka Mokenzi mugabo nagomba ndababwire yuko tugira tuvugane kuri Mona Walda Kaneza je ndakunda kubitiranya ababonye ikiganiro cyo na Shani Queen barabonye ko bari bazi Shani Queen mugabo batari bazi Chanera Monia Gitare itwa Monia itwa Monia so ndabazanye rero tugira tuvugane kuri Mona Walda Kaneza nk'umwana araciye ubwenge mw'ishure ko batabizi Mona Walda Kaneza nk'umwana muhira afise vyinshi akora Mona Walda Kaneza nk'umugore w'umuntu muhira afise ivyajejwe afise ivyasanzwe akora n'amabanga y'ivyo akora tugira tuvugane kuri uwo Mona Walda Kaneza niwe nabazaniye ngapa na Mokenzi wo muri Tell me boy tell me ujeriye ngo mabanga uriko ragira vyatari nawe ndakubwiye ko dukora nk'umujournaliste bana nk'umugenzi mwira nawe umubebe ntaco vyose uraza kubivuga right so tugira duhere kuri Mona Walda Kaneza wo muri primaire tuduge wo muri secondaire ubaye miss gushika agize mariage so Mona Walda Kaneza mw'ishure hari abana benshi batandukanye muri primaire mashaka gutweka ko ari uri kurabibaza ishira hari abazi Mona Walda Kaneza arabana benshi muri primaire hariho badarine bagorana hariho abana bahohoterwa hariho abana b'inkerebutsi mw'ishura bigisha bakunda muri primaire Mona Walda Kaneza yari umunyeshuri ameze gute Chaje oui j'ai pas bien vécu primaire yanje nari wana mubona nsara nibiki no muhira ndi muto narasara jo nari mwana kubagana ngira ibintu byinshi ebana je nakubitwa nka gatatu ku munsi D'abord mu gatondo nabanza gukubitwa muhira parce que nanka kuja ku ishuri kandi nkanka kuvyuka papa akabanza kunkubita ngira nemere saa sita nkanka kuryama kugira sieste bakabanza kunkubita nkaca umva wana vyo ndi vy'umwana ugarana mu cyumba kugira aryame akarira akaguma kubita ku muryango gaca mumva arahoze mugaca mugura mugasanga aryamye hasi kubera yarushe no kurira saa sita mwa mwijoro narara noze kwa mu gatondo ubu deja vyarangora kuvyuka kunyoza rero sesika mvume bana arabanyogeje nkanka koga umva problem nkakata ibirato vyanje ko arashaka ibirato bishasha nkafata inzembe nk'imwingwe ngo ndi pia zose je faisais des conneries nukuri je faisais des conneries tout le temps nashogenda amashuka nkasasura gaca ngenda hari yaho nanje basobeka nkagenda nkafata umukasi nkagira kucya nkagira utuntu amashuka amashuka sisi nkasobeka n'umuntu yagera ngo nasasuye amashuka hanyuma narakunda kurira cyane abavyeyi banje bari bararushe rero mugabo ce qui est drôle narakana kadakura physiquement kaguma kari kagatonya konze kadakura uburebure donc iyo ngeze mboko papa ngamuhira ngeze ku ishure bana benshi baransumba etc naba niyumva j'étais pas très confidente rero wa mwana igwari aka groupe k'abana muri récréation ushaka gumuhagaze imbere y'ishuri muri récréation wenyene des fois mugari abandi bagenzi banje nahise bitwa basahashle usanga twirukanye bya bisanzwe mugabo sinovuga ngo nari umwana ngo avuga mu ishure ngo bw'abarabo bagenzi banje nyene abandi bose j'étais très réservé hama rero hoho uko rero ugenda murashika muri 7e 8e donc kuri international cha dusimba na 6e ugasanga abandi bagiye muri puberté wewe amabere ntakura uburebure ntibuza rien
umva bose bariko barakura bariko baraba abadolescente, toi tu es encore petite et ça me complexait beaucoup. Hama nyene byaba bibishewe warashobora no kugira crush ku muhungu uyu mwana azofa yarakuravye, tu es le bébé de la classe, tu es petite. Moi, même toi, tu es motomo. En plus, ma mère, non, c'est ma mère, elle était assez gentille pour kudusha mimi shati. Mais on avait mon maman kudumi shati, non papa da kudumi shati. Elle twebyaje kudusuka gutya muri primaire. Tugasukurura nako imishatsi uri tunature cyangwa uduprodure nako imishatsi y'abana yigimira nabi. Papa cyangwa baje kutumusha. Sasa nashaka kwa nsa neza dusuka. Gacangaruka batumoye. Amukubise igipara nukuri kandi rero ntiyagira na mukuru wanje amubwira agacumbi je barayimwa yose. Umva ugasanga tu es la fille moche, je sais pas kandi abantu babibaza ngo abana ni bato ngivyo ntibabibamwe wallahi barabibamwe nukuri Janvier yavuze babamwe yaragize neza usanga umuntu ariko ari compara umwana je n'utubule tutune mu mutwe wewe urawa kumurupara uduje zizuye gukura hamwe tutanafadika mama akora kukura imishatsi nanje ndayikunda agaca gusubira kandi bakagusuka usudushatsi tutanafadika ugata umeze ngo gutwe ngudatwenga aha rero nkuze la puberté ne vient pas, I'm not confident again. N'abahungu je n'y pense pas parce qu'ils ne peuvent jamais penser à moi déjà. Nkaza gusanga mfite hari abahungu bari bafise ko crush mwana byo. Ashobora ati yo navyarazi. Chingana mukunda chingana na mufiriye kwikata. Anyways, hewe ukawo gano dukoga twiza nyene. Rero en 3e, genre supérieur, genre 11e, 3e. Nja muri lettres. Hama aho rero ngiye muri lettres cyane atangura no kubitora sana kubera je suis bonne avec les langues ibintu byo gufata ku mutwe n'ibiki ibiharuro je suis nulle rero si by'amafaranga oya ndazi guharura kameme bavuze ibiharuro by'amafaranga urabitahura zizi nimero navyo rero cyane umuganje amambari ngo je suis pas assez ambitieuse rero ngeze umva ibiharuro bica bijya kuri moyenne ntonya muri lettre gusanga amanota y'ivyo bintu byose bindi vy'ama langue ni menshi acaduza ibiharuro donc cyangwa wa mbere kuva muri 3e gushika muri première wa mbere no mu ishure muri examen wa mbere donc muri classe examen naye wa mbere no mu nota y'ishure genre premier trimestre deuxième wa mbere c'est trop bien yabaye wa mbere muri examen kuri international apana hamwe je niga kuri akora primaire dokinama canke lycée ya international to 10e na 3e naciye nkura muri 2 mois za vacances nagarutse nakuze I don't know I just ukonyene nakuze haraza I don't know nangura gusa neza nangura umva kugira confidence umva baranditoza mu délégué arantora tukiraho nyene c'est sûr ko mwarigana n'abandi bahungu kwitoza merci mana oya nshaka kugira ama circonstances nitoje mu cutwenga mvuga ndashaka kubaza kwitoza mu bahungu kuvuga ati jewe ngira nitoze peut-être ushobora bigaca ndabitahura ntivyakugoye uko navuze nako ndavuga ingene usanga kubera ko juste ndumukobwa guhaguruka ngo uvuge nta nkoko kazi deje bikari inkoko guhaguruka ngo uvuge ngo je nditoje abandi bakobwa batavuze vyaranteye isoni kubwiwanje igihe nitoza kuba umuderege we nivyakugoye vyagenze gute vyarakoroheye cyane nije nagira nakubwira deja na n'umuntu adafise confidence ama circonstances nitoje mo c'est pas ngo je narahagurutse ngo ndiyumva ngo nitoze pas du tout umwaka waratanguye baratora umuderege wa mbere mais on avait une classe igorana cyane lettres zamazigorana tout le temps toute façon nanje rize lettres ça ziba abari amashure ebana atumva rero hari tozo wa mbere biramunanira tellement nta numwe umva nibakumviriza urababwira basimukauke mu prefe ntarengane ngo atumve ko two turagorana baragorana cyane hamwe abantu bose bavuga ati ndarushe ndabivuye mu je démission ha démission abantu babiri baravuga batore kandi erega abantu bose baranga kwitoza nta numwe yitoje nabwo nice ituma navuga ni baranga kwitoza parce que bavuga ishure ryananiye nakana turiza kudushobore kudushoboke kintu cyabaye nuko bavuga umuprof akabaza nihagira umuntu yitoza umbasi mu candida aca abantu ze d'office dara abantu babikobera nta competition ihari je ndazi ko msamanya de base mugira I know ko msamanya matari so OK mona tu es délégué ofe ntibamutoye banoye
yari duvemo bamutora akubwire yuko hari amawukazi yaza atuma ugira confidence mu bindi bintu byose ukagira ukumva akagushira imbere atari uko wagize wowe usanga birakwigishije yuko erega you can ubundi musi nyumva hano bariko baritoza uzogende because you know ni wa mugani bavuga ngo ngwivoka gimbwa rigwa rihiye ahimbwa ni mona ivoka n'ubuderege urumva ndabaye delege mugasamanya menshi ebana je narakara mugameje ukara ngashirabwira je nanje nshaka kugorana muri mwebwe rero tubigire n'ubwenge sinase ko muvuga mugabo basi tuze turaba ingene tuvuga mureke kuvugira hejuru ko class y'indiringa hinyumira twumva turangene tuvuga tuvugana buke buke umuntu ntave ngaha ko mindura avugisha umuntu hariya ngo kora ngo twanose talibre hewe biragenda neza ndashaka kugira ko tugeze muri seconde donc c'est la même classe moving twagera ijya classe nyene tous les enfants na délégué batoya ze délégué ni mona kandi kubera afisa amanyama kandi amwara twumva même temps turumvikana turatahurana premier uko nyene délégué ncuma n'imyaka 3 utwara délégué mugabo rero hacagera iki entre temps ndi muri 3e nangura kuza ndagenda ku ishure les après-midi et moi j'aimais trop danser natama ntamvye rero apparemment je dansais bien. Tu danses bien, tu danses. Voilà, je dansais bien. Rero gacanja mu club de danse n'ibiki. Cantangura ndi muri 3e nyene gutamba muri kermesse. Ndibuka ko twagize numero ya kermesse ya classe yacu y'abakoga. Ndibuka twatamvye Gala Bobby. Bobby Gala Bobby. Bobby Gala Bobby. C'est genre vyibagira. Kala choreography twayikuye ku video karaho ko kuri net kari gaharawe turatama turakoga canja n'umwana mu yindi numero imwe y'aba terminal kubera barasukuna aba terminal batamba bari classe yose mvugira basezera umwaka je baranshira bati mwana warazi gutamba jamwe kora bose nto bazi gutamba donc wakineye abantu defo bajamwe imbere bagendaja mu numero y'aba terminal shakubwira ko amakermesi yose yakurikiye andi naratamvye kandi muri numero y'aba terminal no muri seconde gase terminal no muri terminal wari mu terminal nayo terminal kandi nijegira no narakoze na choreography safi sana rero avec iyo myaka yose je danse et l'école maintenant me connaît comme la fille qui danse. Autrement dit mumva ko yatangiye kumenyekana kera bibaza ngo nibi bishasha ngo byo kuba mu mise gusa même l'école nawe ko abigira tubaje ndi muri seconde ndibuka jare mu bisoni ndi muri seconde ndibuka abana baza kunsaba nk'umutwana to muri 7e utugirire choreography niba ko kermesse naho natama muri numero 3 naba na repese muri numero nka 6 nabafashije gutamba rero ngeze muri premier bagera gutora umudoyenne w'ishure umudoyenne batora mu badelege hitoza abadelege ba classe donc mbona ritoza hanyuma mu badoyenne abantu batora bari abadelege n'abasudelege bo kuva muri 7e kuduga rero hageze ko nitoze ndibuka twitoje turi abantu bane donc abantu kuva muri 7e 8e 9e 10e ntibaza abantu bo muri terminal mais muri baramuzwa natama shawubira ko la moitié amajwi nije nanda yafise la moitié andi majwi abo batatu nibo yasangiye cracket turabadoye nuko nyene and then ivyo bintu n'ibintu byose agenda camwe bituma nje imbere y'abantu bikumenyereza abantu uvugana n'aba directeur ni wowe uvuga ijambo kuri diplome ibintu byinshi confidence iraduga bandahije uko hama cenja muri université ibana je narose diplome nko muri juillet ubu octobre nari ntango université papa yambariye ishaka kudondera ishure hanze bwavuga ati we nta shure turaronka niwo umurindiriye ngo muri janvier wowe genda utangure kwiga ubunyene ntiwiyaburitise ugume wicaye nga ndagenda ndiga uyu mwaka nyene je nahejeje narose diplome fise 17 ans muri juillet nakwiza muri novembre 18 ans donc natanga muri octobre mbata septembre natanga fise 17 ans nyene natanga kwiga bya bindi bigenda kwa kundi nyene amajambo meshi yanje ubunye sigenda umuntu ebana akanuko sabaje mishure wa confidence ni jana kujana ubushefu ni jana kujana kwita sinzi c'est confidence nyinshi hama il se trouve que kuri leadership nizi kuri leadership hari mwese mu ntimu wamuzi icongereza kuri ntuzeyi je mwana nize leta rero hari abana benshi usanga baje kwiga bafise ingorane y'ururimi barandika kora just turi gicongereza ku ishure mugabo
peut-être amasaha ngira si menshi yo kuciga kugira na capacité yo gufata y'umuntu canke ushitse muhira nturi expose kuri ico kugira ubandanye ukimenya usanga bibagora vy'ururimi donc bavuze batoza umuntu aserukira ishuri class representative abantu ni bake bitoza abaje pas de problème hanyuma nari nakuneye n'umutipe araho umutipe gukundana Jean yarankunda mu prof yitwa yo mana ndamwibage boca mumenya abantu kuri leadership mukawuke igikongomani guca mukawuke none okay sawa yari yarankunda cyane ko nari ishuri abaje ibintu abantu bagatinya kuvuga na cyane ishuri acavuga kwa kundi nyene barase kwitoza Mona you are the class representative bamba ndabaye uko nyene kandi byabandanije uko nyene gushika imyaka 3 mugabo oya mu mwaka wa nyuma nanje nanase kwitoza ndabwa ndarushe fuga imyaka myinshi bwarakuvunye mu suderege hama batanye uko nyene sauf que ndi mu wa mbere mu wa kabiri ntango wa kabiri niho haciye haza Miss Burundi okay reka base mbaze ikibazo Basha biragoye ukoresha iki tuza kugira amasaha abiri ikiganiro toute ma vie tu sais comment elle est longue mais attends on a presque fini okay. Mu seconde nga uratubwiye gushika muri université parce que peut-être atavyishi bari byo kuvuga none attends none twavuze ko kuri Mona Walda Kaneza people know Mokenzi none make bari muzi ko Mona yabaye umuderege imyaka yose none make bari muzi yuko Mona azubwenge kandi amwe ndabibabwira kuko bwo mw'ishure sico kimwe n'ubwo mu buzima usaba bwo buzima batazi arabuze kubera ko rabasonaje Marie benshi muri twege ngaha kuri 32 turicaye wanje Marie Jeff 23 none numva ko arivyo mu muryango uyashatse uvuga ko wowe ni muto kuri jewe hariyo benshi hari agira kuri 19 basunze ubwenge none ucubwira uti Mona tete déjà divorce oya ahubwo nawe waranganze kugira mariage uti Mona tete déjà divorce ivyo divorce ça n'a rien à voir mais bisigura ko umuntu wese agize mariage none aba arufite ubwenge ça n'a rien à voir ubwenge bw'ubuzima nta buzima n'ubukinisha nari nabwenge nzi ndo kandi uso kumariza nk'umugenzi wawe ngandi umujournaliste je biravyo zakwemera so heureusement ko ari kuri iyo ari kuri RTL baba batwirukanye kera mugabo reka dushimane baza mu online TV ko ratugira ko dushaka mutugira iki bon ni nibimukunda so Mona urashitsa aho hantu niho nagomba ngere uriyumvira yuko ivyo bintu byo biri mu vyagutumye ugira confidence yo kwitoza mu Miss ni giki catumye Mona yumva yo kwitoza mu Miss bon moi c'était un rêve de petite fille je ndi 2011 ego 2009 abamukobwa yitwa Lida atogwa yiga kuri SOS ona ningene ivyo ndabizi uyu muntu aransumba cyane sinzi ningene ndabizi tellement bagitangura kugira Miss Burundi j'étais là j'étais kuri RTNB n'amezuku c'était des choses nibuka 2011 yaciba Ariel je connais même tous les noms je pense 2012 yari umukobwa twabana Melody et Melody je pense c'est Melody 2013 ikirareka kuba 2014 irareka kuba 2015 irareka kuba ikigara kuri 2016 je Mona naraba Miss Burundi ewe imyaka yose n'abavyeyi banje turi muri salon ngaguma mvuga je veux devenir ça parce que je narakanu konze cyane nagwe ko ntakura j'avais un problème yo kuvyibuha yo kwa problème c'est normal non oya nukuri hari igihe ubona yuko uyu mwana ntari ko umugabo bo amurose none ko oya narakuze muga ntarangwa mugabo hari ibintu bica biza vyongerako ibi ni bindi syakote muga niko muga ni nukuri nabise retard de croissance rero baguma bambarira urakamisi ko ranonze cyane cyo kugira umwana ntumucomplexe umugire ngene kangana ucungira akamisi ka cyo uvyusha avuga ngo ni kibucu rero mu mutwe j'étais une miss et rero je disais à chaque fois je disais que umunsi nzokwiza 18 ans nzoja mu miss iyo 18 ans ndayikwijije Miss Burundi raje ije Mona aho nyene arayibona mugabo acavuga ati Mona je ndi mugufi none mu Miss bazontora gute kandi mugufi cyane genda batubwira twiyandikishe online agenda ndavyibuka nagiye kubigirira ku muntu adusorera impapuro haje imbere y'ishure kuri leadership ndabigira ndabirungika mugana muntu umwe nabibwiye parce que natinya le rejet et navuga nti ntabibwiye umuntu si on me rejette personne ne saura ico gihe baca baratwishura baca batubwira vous avez été retenu kugira muze muri casting ndagira muri casting sinabwiye abavyeyi donc déjà niko ndaja kwita mu bintu ntanasavye n'uruhushya mumvirize munere ndavuga ni casting nabaye retenu je shaka ko bantu mwenga ndabibwira batonya mutonya wanje ari na mutonya ico ndabibwira mukuru wanje n'umutonto wanje yitwa Blandine yabamuhira ndagenda muri casting haize nka 4 jours baratwishura batutelefona
Hello Mona, ça va? C'est Mona Walda. Oui, vous avez été retenue. Ho, toi, va muri casting. Tu déjà directement muri demi-finale. Toi, demi-finaliste. Hariyo shooting, muzoze, ukunuku, uze wambaye jeans, agapira, tuwa udupira mwambara. Pour les shootings, iyo kugira finaliste. Ni ya yindi rero mwaca mutubona udupapuro twawe cya vote for me. Kana susuko uryamye gutya. Ndabubona. Hewe tagenda. Kandi warashaka yanje. Aho rero ndagiye muri shooting. Muri shooting naho nta numwe barabizi muhira ndabagenda hagiye. Ndiko nabwiye mama gusa mama ndu demi finaliste muri Miss Burundi. Ivyo bigiye mwe ryari. Mais je sais pas si c'est le destin. Parce que j'ai de base mon vieil akazi itwa papa. De base. Ubanje arakazi arakunda amashuri nashaka kwabwira ko je gushika muri première. Muri première ndi muri terminal. Ubanje yaraza kuri proclamation. Yabahagaze nta numwe abakiza muri proclamation. Nibona muri première. Papa umushoferi yarabatwara. Kubera wowe yabagiye kukazi nka 7h30. Jewe twebwe 9h niyo masaha yo proclamation. Umushoferi akaza akabatora akabashikana. Mukabona turashitse ukaza ubona hewe ajya amasaha nyene mwe utubona classe yawe akayibaza première lettre iri hehe ukazibona basha urana twebwe baduprokama mu ishuri bana mwicaye mu ishuri gute nta muba muri abanyeshuri gusa nta muvyeze kuri abana muri terminal uramushira bulletin papa yabari gutya kuri mire ni mumbwire numve hanyuma ndashaka kwagira ko wamenda umwana muto murazi yuko mejeje gutora bulletin sinaja kwicora mbwibanza nacho nagira merci bize gaje ya papa gaje swaga aho mwumve ko ari hamwe turongera diplome mu amashuri abagira hera urumva gushika iryo saha hanyuma gushika muri université hose amanota kuzana bakubaza muri université ko ungurucu ariko bakubaza je rambaza mfotore haje bafishije asome GPA yanje pourcentage fils narafotora nkarungika affichage